Guys, muri iyi video nje kukwereka akantu k'ubwenge kinyegeje muri telefone yawe kandi ari akingenzi ku buzima bwawe guys. So waruzi yuko telefone yawe iri mu bintu bishobora kugutera ingorane zimwe na zimwe ku mubiri wawe bitewe n'ukuntu uyikoresha. Guys, izi telefone turazikoresha ariko zirashobora no kudutera ingorane zikadutera ingwara mu gihe tuzikoresheje nabi. Natwe niyo mpamvu twaje kugira tuze turabakorera ubushakashatsi kuri ivyo bintu mwebwe muba mukeneye kumenya biba bigize telefone yawe. Okay, imbere yuko twinjira mu cigwa ngomba ndakwereke code guys, ngomba ndakwereke code utaruzi yuko ishobora ibintu iza kukwereka, ishobora kubikwereka ndetse ishobora no kukingira ubuzima bwawe guys. So gumana nanje rero gushika impera ya video guys. Iyi video ni ngezi cyane, niyo mpamvu ndagusaba uze kuyisangiza umugenzi wawe. Nimba uzi yuko ukunda umugenzi wawe uyimusangize, kuko iyi video canke iki cigwa ni cigwa c'ingenzi cyane kuri buri muntu wese atunze telefone ya Android. Okay, twagiye rero ndabereke uburyo bikorwa. Rero iyo code uraza ngaha twandikira amanimero nkuko bisanzwe, wandike uze ngaha twandikira amanimero hama wandike akanyenyeri akadirisha ubusa indwi hama akadirisha uce ushiraka akadirisha nkuko guys. Okay guys, iyo code uhejeje kuyandika baca bakuzanira ibi bintu biri ngaha mubona ngaha. Okay, ngaha baratwereka ngo sare no kuvuga iki guys. Sare ni igipimo c'inguvu za radio frequency umubiri wawe ushobora kwakira uvuye kuri telefone. Nukuvuga iki guys, iyo telefone yawe uri kurayikoresha ivyo bintu vyo kwirondeza connection, ivyo bintu vyuko connection icika ikarondeza connection, ivyo bavyita radio frequency. Nukuvuga irarondera ahantu kanaka haba hari internet kugira ubandanye ukora ibintu vyawe. Nukuvuga urumva yuko iyo ahantu hari connection itahari, telefone yo iragerageza ikarondera ahantu hari connection canke hari amarezo kugira iyo telefone yawe ntite amarezo burundu. Okay rero guys, murabona yuko aha hantu hari ibiharuro ngaha musi guys. Ibi biharuro bifise ico bisigura, nukuvuga wewe ntituza kuba dufise bimwe kuri telefone yiwawe n'iyiwanje guys. Iyi sare nayo mu Congereza isigura mu majambo yose ngo specific absorption rate. Nukuvuga iki, mwavyumvise ico isigura ni igipimo c'inguvu za radio frequency umubiri wawe ushobora kwakira uvuye kuri telefone yawe guys. Aha rero ibi biharuro bisigura iki, wewe ngaha uza gusanga bisigura iki. Okay, nukuvuga iyi jewe murabona yuko hari 0,879 we. Nukuvuga biharu we ni ngero bakoresha mu kuharura iyi frequency yawe yuko mubiri wawe. Nukuvuga igace harugwa pare kilogram. Nukuvuga aha hariko ngo head nukuvuga iki, iyo ushize telefone ku gutwi, iyo uri kwitaba telefone canke iyo uri kurakora ikintu icarico cose kuri telefone bisaba yuko ushira telefone ku gutwi guys. Bijya bintu ni ibintu ibintu bihambaye cyane bishobora kukugirira nabi kuri telefone yawe. Niyo mpamvu mubona ngaha handitse ngo iyi jewe hari 0,879 we kilogram. Nukuvuga iki rero, iyo bimeze uku nukuvuga ubumeze neza, telefone yawe ibiriko ifunctiona nkuko yabigenewe. Nukuvuga rero iyo usanze hari nka 1,6, nukuvuga nko muri Amerika hoho donc ni itegeko yuko muri Amerika ni itegeko yuko abantu usanga bafise, donc wakoresheje telefone gose nturenze igice kimwe n'ibice bitandatu. Nukuvuga 1,6. Nukuvuga rero mu Burayi naho, mu Burayi ni D, nukuvuga D,0. Rero aha wewe uze kwandika urabe. Nukuvuga iyo usanze bimeze uku abata kibazo na kimwe telefone yawe ishobora kuguteza. Nukuvuga ubu uri kuyikoresha mu buryo buri normale nkuko yari isanzwe ibigenewe. Rero murabona aha kuri body, hanaho kuri body ni mu gihe telefone wayibitse mu mufuko. Nukuvuga mu gihe telefone yegereye umubiri wawe. Okay,
nukuvuga iki rero mu gihe iyo telefone yawe ukunda kuba uyigumiza mu mufuko canke mu gihe ukunda kuba uyegereza umutwe nukuvuga ibi bice vy'umutwe kuyishira ku gutwi nyene ibi bice mubona vyegereye umutwe nukuvuga rero iyo usanze hari nka 1,16 nukuvuga ha mu Burundi nta rugero ruzwi bashoboye gushiraho umuntu ashobora gukoresha telefone nukuvuga ngo ntimutere ikibazo ntabone yuko yamuteye ikibazo rero niyo mpamvu dusha twifashisha ibi biharuro byo mu Burayi nko muri USA ariyo muri leta zunze ubumwe za Amerika ho bakoresha iyo vyanse gose nturenza 1.6 nukuvuga iyo urengeje aho bishobora kugira ingaruka mbi ku buzima bwawe izo nazo nizonje ngo ndababwire mukaye Burayi naho ni de nkuko nabibabwiye rero izo ngaruka mbi bishobora kugutera nazo ngo niziye telefone mwari muzi yuko iri mu bintu bishobora gutuma umene ku mutwe udahera guys telefone iyo wayikoresheje cyane iyo ico gipimo cawe cagiye ku rugero ruri hejuru nukuvuga birashobora kugutuma umene ku mutwe guys bidahera ni wa mutwe usanga uguma wumva umenetse umutwe uja kwa muganga ugasanga donc ukaguma wumva umenetse umutwe n'ubundi rero ivyo bintu biratuma ushobora kugira ico kibazo ikindi kibazo ca kabiri guys kwiheba no kugira umunaniro nukuvuga kwiheba no gucika intege kuguma wumva umenga uri mu bunebwe kumva umumengo urarushe ivyo bintu navyo biri mu biterwa na telefone iyo wayikoresheje kuri urugero rungana uko okay ikindi kibazo naco benshi usanga bafise iyo telefone uyikoresheje cyane ukayikoresha ibi yisumba urashobora kugira ikibazo c'amaso guys amaso telefone iri mu bintu bitera amaso okay guys ivyo bintu rero mubimenye cyane guys niyo mpamvu ikicigwa si vya bindi mwari mumenyereye ndabereka donc naberetse code hama rero iyo code niyo naciye ndabasigurira jewe nanje Barack Obama nk'umuhinga wanyu ndagerageza nkaza ndababwira ibintu biba ari ivy'ingenzi guys ikindi kintu naco rero ikintu uba ukwiye kwirinda gose guys ni bibi gukoresha telefone mu gihe ata internet ufise nukuvuga iyo ata internet ufise mbashatse kukubwira yuko niyo haje ubona connection yanse donc yanse kuri telefone yawe urinda kurondeza ni bibi kuyikoresha kubera ko telefone ikigerageza ikarondera ya radio frequency nukuvuga ahantu hari amarezo igende donc ikikoresha uburemere gose kugira ikuronkere wewe connection uza gukoresha mu gihe aho hantu uri hatari donc hatari connection itari kirafata ikindi kintu naco nukuvuga yo uri kurayikoresha ahantu uri hatari connection ikwiye nukuvuga ibiri kirafunctiona cyane na vya biharuro ngaha biba bitera biduga kandi twababwiye yuko iyo ibi biharuro vyateye biduga bishobora kugutera ikibazo kuri telefone yawe mu gihe uri kuritaba canke mu gihe wayibitse mu mufuko no kuvuga mu gihe yegereye umubiri nawe kenshi telefone ikunda kuba yegereye umubiri ari uko wayibitse mu mufuko guys ari muca mwumva yuko no kuraza telefone ikwegereye donc cyane nko ku bice vy'ubwonko ari kibazo gikomeye cyane okay guys ivyo rero muze muravyumva guys niyo mpamvu nababwiye sangiza abandika icigwa utibagiye gukora like ukore subscribe muri iki cigwa c'ingenzi nabateguriye uno musi guys rero kindi kintu cyo gufasha kwirindiza ingwara ziba ziterwa niyi telefone mu gihe wayikoresheje cyane cyane mu gihe ubukunda kuyikoresha cyane no gukoresha agakoresho bita earphone no kuvuga ukarondera ama écouteur ukazuritaba telefone itakwegereye ku matwi donc ukoreshe écouteur urabona kuko ushobora kuba uri kuritaba umuntu telefone iri mu mufuko kandi naho murumva yuko ari ngorane kushira telefone mu mufuko kandi ukarondera n'akandi gakoresho kitwa ngo speaker mode no kuvuga ni radio ifise bluetooth ushobora guconnectako kugira ushobore kwitaba umuntu canke ibintu vyose wari gukoresha telefone kwegereye nko kumviriza imiziki kwegereza ugutwi kwitaba umuntu bibere kuri ya speaker mode yawe okay guys murumva yuko ari ibintu vy'ingenzi ikindi kintu ca gatatu arico c'ingenzi guys ntugumize telefone yawe mu mufuko mu gihe hari internet nkeyi no kuvuga mu gihe hari connection nkeyi ahantu uri no kuvuga ya telefone yawe
icigerageza ikarondera ya radio frequence y'ahantu, donc iragerageza ikarondera ahantu we ishobora kukuronderera internet ariyo network kugira we ugumane internet. Rero bica bikorana n'umubiri ku buryo urumva yuko bica biguteza ikibazo kuri wa mubiri wawe mu gihe iriko irakoresha inguvu kugira ikuronderere umubiri. Guys, ibi rero ni ibintu abantu bakoze telefone bashoboye gushiraho, rero mu gihe utadukurikirana urumva yuko udashobora kubimenya. Nukuvuga rero guys, urumva yuko iyo telefone yawe idafise internet ikwiye, nukuvuga ikoresha sinyare nyinshi bigatuma ishobora kurondera radio frequence nyinshi, nukuvuga urumva ikina connectana n'umubiri wawe bigashobora wewe kukugira ingorane, nkumvise ingaruka zishobora kuguteza nabibabwiye yahinyuma gatoya. Okay guys, rero iki cigwa nibaze yuko ari abantu benshi mwari mugikeneye guys, niyo mpamvu mubona nagerageje ndagisobanura nitonze guys, donc ndagikora nk'inyigisho nyene kuri telefone. So guys, ico tubasaba rero nukubananya mudushigikira mu gukora kuri subscribe. Guys, mukore subscribe canke sabone, mutwereke yuko ibi vyigwa tubaha muba mubikurikirana kandi mubisangiza abandi guys. Rero twebwe ikintu tubasaba kandi kiba kitumotiva nuko ibintu tubaha mu vyereka urukundo mukabisangiza abandi, mu gufyonda kuri subscribe ngaho hepfo canke sabone, mu gushirako jeme kandi mukandika muri commentaire uko muba mwakiriye iki cigwa. So guys, ndabibutsa irya code iza gukora ku bantu mufise amatelefone ya Android, niyo je nabipimye ko nababwiye ne kanyenyeri 07 akanyenyeri bica vyizana, murayibona ngaha. Aha nukuvuga jewe telefone iyo ndiko ndayitabira ku gutwi biri kuri 0,8 par kilogramme. Okay, aha rero murabona iyo telefone yanje naho iri mu mufuka, murabona yuko igihe kinini je telefone biri mu mufuka ibiri kuri 0,960 we par kilogramme. So guys, ubu rero nuku uraza kwandika muri commentaire uko wasanze bimeze kuri telefone yawe, udatubwire uko wakiriye iki cigwa guys. Hasigaye ndakubwira ati bye bye guys, wari kumwe na jewe nyene Barack Obama, nahengecanya kuguma ndabigisha ibi vyigwa biba bigezweho kuri telefone. So ciao rero, icigwa kizokurikira nzokwereka rero uburyo wo verifya nimba telefone yawe ari originale kandi naka gakode kazoba karimwo muri video izobikurikira. Guys, rero mubandanye mutwereka urukundo, mukore subscribe kugira ivyigwa nkibi ntibizoze birabacika. So ciao rero, hasigaye ndababwira ati tuzosubira mu cigwa kizokurikira. Ciao.